sur les traces de mon père, la jeunesse du Burundi à la recherche de Valère. Mu Kirundi nagize nti mu makanda yatawe urubanga rw'Ibirundi mu kwisunga imigenzo myiza. Igitabo cya kabiri yanditse Entre deux mondes, mu mayira abiri, Entre deux mondes, d'une génération à l'autre. D'une génération, mu mayira abiri, donc entre deux mondes, sur la route du développement. Mu mayira abiri, mu nzira y'iterambere. Nibyo naho nari bivuze d'une génération à l'autre, ni ukubera icyo gitabo bagipfunyapfunyanije ivyo bitabo bibiri babishyira mu gitabo kimwe bakicita Entre deux mondes, d'une génération à l'autre, mu mayira abiri, uva ku rwaruka uja ku rundi, uko inzara zigenda zirakurikirana. N'aha rero Padiri Michel Kayole rero agarutse Burundi, yaciye ashingwa gutunganya no gufasha imihari y'ubutumwa gatolika hamwe n'amakoperative. N'aha rero si igikorwa gusa cyo gukabura umutima, mugabo n'igikorwa cy'iterambere. Uwukunda agakunda, arengera byose, agafasha inshuti n'abagenzi kuba bazima ku mutima no ku mubiri. Murumva ivyo yashinzwe: iterambere risigara inyuma, iterambere ry'umubiri, iterambere ry'umutima. Umwaka w'1967 yaragenewe kuba umuyobozi w'iseminari nto y'Indera. Abamuzi baramwivuga, abamuzi yabereye umurezi baramuvuga no mu myaka byari bigoye, ingene yabitanga, ingene yabuvyeyi, ingene yegeraga, ingene yafasha abantu, yafashe abaseminari, yafashe n'abarezi kumwaka. Yahavuye umwaka wa Mukakaro, umwaka w'1920, akenewe kuba umunyabigega mukuru wa diyoseze ya Muyinga. Yari yigeze ahatemba mu by'ubutunzi, bari bamubonyemo ubwiza, bw'umutima n'umubiri, baramubonamo n'ingabirano zidasanzwe zo gutunganya n'iby'ubutunzi. Baraheza bamutiza diyoseze ya Muyinga, maze aza kuba umunyabigega. Aho rero ariko aritunganya neza, ni naho yatanguye kwandurira ubuvu kubera ishyari rya bene wabo. Abasaseredoti bakorana batangura kumugirira ishyari. Yaciye atanguza rero ashitse hariya muri Muyinga, icese umugambi wo kwitunganiriza ubuzima bwa diyoseze ushingiye ku gukoresha neza uburyo amaparuwasi yose kugira ngo yiyungunganye kandi yisukanye. Murumva bya bikorwa by'iterambere gukora kwa kwitungira diyoseze na paruwasi yacu. Yari yabibonye kenshi. Ni umuntu muzima rero, ni umuntu mweranda. Murabona icyo Imana ibashaka ko we yakibona nka kera, akaba yakiranguye akadufasha, natwe tuze turabijamwo uko nyene. Muri iyo diyoseze ya Muyinga yaratanguje n'umuhari w'abasaseredoti, ishirahamwe ry'abasaseredoti bivukira, arico twita isi iyo diclerge incardine, kugira ngo abasaseredoti biyunge mu bumwe nk'ivukira, maze bashobore gushika ku gikorwa gihambaye. Yarashatse kandi gukwiza Muyinga igikorwa ciza kijanye n'ivy'umutima. Yari yatanguje Igitega mu mwaka w'1965. Umwe yavuga ati yaratanguje umuryango w'ababikira, bari babikira uhinda za muryango za leta ntiyabeshe abafite, kuko yawutanguje amaze gusa imyaka ibiri yatewe mw'ibanga mu mwaka wa 1965, maze ararushinga kubwira ngo nk'ababikira kavukire mu buzima bwabo, begere bene wabo, base nabo babakirutse, bitwararike aboro, bitwararike imfuvyi, bitwararike abakuze bacira n'ababwira kubera ubukene, kubera kwere kwikubwira ko icyo gihe byasa n'ivyiganje. Ico gikorwa
cyari cyo kwigisha abigeme b'abarundikazi ubuzima bwo kwizera Imana bushingiye ku buzima abanyagihugu benshi abenegihugu benshi babayeho ushaka kubimenya azosoma mu kwezi hariho n'ahandi bari abo muri diyoseze ya Rutana